Bakunzi ba Kazoza FM ijwi iryo kugwiza umwimbu nitega gusubira kubakira mu kiganiro itegeko muri kumwe na Jordan Alex Mugisha ndakibashikiriza nkuko musanzwe mubimenyereye buri wa kabiri windwi kuri no musirero ndazi muraza kwibaza muti mbega tugira tuganire ibiki kuva muri 2021 intahe yo kumugina igizwe n'abahuza yaremejwe mu gihugu c'u Burundi ngo ifashe gutora umuti canke gutatura amatati aba mu kibano yamara gushika ubu hari benshi batazi urwo rwego akamaro kugo rwego aho ruhera naho rutarenga imanza ruca izirinda guca muri urwo rwego eka n'izitarinda gucayo ikiringo urwo rwego rumara abarugize batorwa gute n'ibindi bibazo byinshi kuri uno munsi rero nibyo dusubira kwiga twarigeze kubivuga ko yamara hari benshi batasobanukiwe ari cyo gituma twahisemo gusubira kubibaganiriza ngo tubereke ngo tubabwire ivy'urwo rwego kuko ari urwego rukomeye hano mu gihugu. Sindabivuga rero jenyene uno munsi dufise umushitsi yongeye gusubira kutugendera kuko aramaze kutugendera katari gake n'umukunzi wa kino kiganiro n'umugenzi w'abakunda ikiganiro itegeko kuri abo bose bakunda kumenya amateka agize Burundi vy'ukuri ndazi ko bamaze kumumenya yamara kuko twumvikana ku 103 n'ibice bitatu Bujumbura tukongera tukumvikana ku 105 n'ibice 4 hagati mu gihugu mukongera hakaba n'abadukurikira ku mbuga zacu ngurukana bumenyi harizo Facebook abadukurikirana bari kuri YouTube abadukurikirana bari ku zindi mbuga za Kazoza FM ndazi yuko hari abavuga bati njyana ijya mbere tumubonye rero kuri ivyo reka ndamusabe yongere idondore. Murakoze Dani Alex ndabashimira mwasuye kuntumira ndashimira nawe ko badukurikirana hanyuma jewe ni Maître Leonidas nkuko nari ni dondoye mu biganiro biheruka sanzwe n'umushingwa manza kandi sanzwe mpurikiye no muri ryashira hamwe twita bila ego murakoze cyane gusubira kutugendera murakoze namwe gusubira kudutumira akabazo rero kambere no ngenda ndababajije naka kuki urwego rw'abahuza rwaje kuki urwego rw'abahuza barushize mu mategeko agenga mu Burundi. Murakoze cyane kwica kibazo ngira ngo kumwe turaza kubica bisha ariko reka maze ndabishira yuko urwo rwego mwariko murabaza impamvu ruhari impamvu nyamukuru rwashizweho no kugira ngo rugabanye amatati muri rusangi ariko kandi no kugira ngo n'amamanza ashika mu masentare agabanuke kuko ubu turabona yuko mu masentare y'amamanza menshi ubwo rwego rero ruragerageza gutatura mwamwe hagashika mu masentare make n'izo mvo nkuru zatumye urwo rwego rusubira kujaho yego mugabo rero hariho urwego twari tuzi urwego abantu nka bose bari bazi kwitwa rw'abashingantahe ego muri kahise nitwumva yuko mengo barakora cyane yamara ndazi yuko abantu benshi bari bazi intahe yo kumugina igizwe n'abashingantahe batiwe nkuko umuco n'umugenzi wacu biri umuntu yoca yibaza ati none byaravuyeho itandukaniro y'ivyo bibiri y'izo nzego zibiri nizi n'uruhi bo itandukaniro rihari hagati y'izo nzego zibiri mweko muravuga urwego rw'abashingantahe kandi n'urwego mbere ruzwi cyane mu Burundi kuko naho tworaba kuva ku muzo w'abazungu kuva haza ya masentare nkuko tuyabona ubu hari urwego rw'abashingantahe rujejwe guca imanza n'ivyo kandi n'ubu ruracahari hanyuma mweko murabaza itandukaniro rihari urwo rwego rw'abashingantahe ntigwashizwe muco twita ordre judiciaire ngo ruje ku rutonde rw'abantu bashobora guca imanza mu buryo bwemewe n'amategeko yego ariko kandi nta n'ikibuza yuko umuntu yonabitura kugira ngo bafashe gutatura amatati muramumva mu kibano
iyo akantu kose kabaye harahuza ngo ndagutorera umushingantahe ako kantu kaza karagiye cyane mu mico y'abarundi kubera kera ubutungane bwakora ubwo rwego niko rwakora ubutungane igikorwa cy'ubutungane naho rero mvuga nti abantu rero ntibo byitiranya ubwo rwego rwagiyeho ubu ni urwego rwashizweho n'itegeko hanyuma rukatanga intumbero hanyuma kandi turaza kubishikira iyo utazanye urupapuro rwavuye muri urwo rwego rw'abahuza no kwakirwa muri sentare ntiwakirwa mu manza zimwe aha naho rero niho naca ngira ko ni mbega iyo umuntu avuze ati ntegereza kugwitura icambere kuki ntegereza kugwitura wumva ni kubera iki niko amategeko abintegeka hama ni imanza izo arizo zose ntegerezwa guca ncayo murakoze cyane kuri ico kibazo hinge manze ndababwire mu majambo make cyane ingene urwego rw'ubutungane rusanzwe rutunganijwe ngomba kuvuga iby'amasentare ubundi hariho amasentare asanzwe n'amasentare adasanzwe mvuze amasentare asanzwe ngombye kuvuga hariho sentare y'intango hariho sentare nkuru y'igihugu hariho sentare isubiramwo imanza hakabaho na sentare isumba izindi zose yitwa sentare ntahinyuzwa aho ni mu nzego ni ibyo twita juridiction ordinaire amasentare asanzwe hariho n'ibyo bita juridiction spécialisée no kuvuga amasentare c'imanza zihariye hariho nka sentare ijejwe iby'akazi n'abakozi hariho sentare y'ubudandaji hariho zimwe zigwanya ibiturire hariho zijanye no kubaha ibwizwa nshingiro n'izindi rero mwariko muravuga muti none ni ryari umuntu yitura urwo rwego itegeko rishiraho urwo rwego rivuga yuko abahuza bashobora gukora ku mamanza asanzwe yigwa na sentare y'intango sentare y'intango nayo ugiye kuraba itegeko rishasha reka kujaho rigenga iringanizo y'amasentare n'ububasha bwayo riraha ububasha ku mamanza kanaka sentare y'intango ndaza kuvuga mbere makeya kuko kugira ngo umuntu amenye yuko ateza guca mu bahuza ateza kumenya mbega nza gucaho ku mamanza ameze gute nico kibazo canje kandi nico ndaza bari kuradukurikirana bavuga bati nizihe itegeko rero ribashiraho rivuga yuko umuntu ateza guca ku bahuza ku mamanza asanzwe yigwa na sentare y'intango ayo nayo ari ubwoko bubiri hariho ibyo twita les affaires pénales no kuvuga imanza zerekeye ibyaha hakabaho n'imanza z'amatati ibyo bita les affaires civiles izigwiriye cyane ndabizi ko hari izijanye n'amatati asanzwe les affaires civiles muri izo rero hariho ibijanye ni by'amatongo amatongo kandi uko itongo ringana kose kera baravuga ati itongo ryanditse canke ritanditswe iryo mu misozi canke iryo mu gisagara mugabo itegeko rishasha rivuga amatongo gusa muri rusange uwo n'umugwi wa mbere umugwi ugira kabiri hariho amamanza ajanye n'ivyo kugabura ibisigi ivyo bita liquidation de la succession hariho kandi n'amamanza ajanywe amatata ajanye n'ivyo gupanga no gupangisha ayo mugabo hariho ayo sentare idashobora guca n'ibijanye no gupanga ivyo bita bail commercial n'igihe umuntu apangishije aho badandariza ivyo rudandazwa hanyuma n'ubwoko bw'imanza zimeze nk'ivyo hano ariko ndavuga uburorero gusa hariho n'ibijanye n'imanza zijanye n'ivyo amategeko agenga ingo n'imiryango bimwe vyo kwahukana vyo gusaba ibirezo by'abana canke vyo kwandikisha abana nivyo rero izo manza rero nizo iyo umuntu afise urubanza rumeze nk'uko niho ateza kubanza guca mu bahuza mbere
iyo yituye sentare ataracayo ntibamwakira kuko banza kumusaba urupapuro abahuza bamuhaye, kuko abahuza iyo bahejeje guca gutanga intumbero y'urubanza hariho urupapuro baguha. Yego, naho rero nariko ndishura ku kibazo kivuga ngo mbega nizihe manza umuntu afise yo kwitura ubwa mbere abahuza. Hama umuntu yoca yibaza ati none abo oye ndamusingiza ikibazo, burya leta yarabashizeho nkuko natanguye ndabivuga kuva muri 2021 baremewe. Umuntu yoca yibaza ati none bakorera he, basasira he, jewe ndabituye ndabarondera gute? Naho twumva ko araho mu kibano ndazi neza ko ari abantu usanga by'ukuri batabatse. Ni benshi cyane. Bo ubwa mbere ho kugira ngo umuntu amenye ingene yoronka uko rwego rw'abahuza afise urubanza, jewe ko mpora ndabibona kuko natwe ari abo duhora dufasha nk'umushingwamanza. Bo bien sûr singenda nk'umushingwamanza mugabo kubera ari umuntu abazi iby'amategeko barashobora kuguha uburenganzira ukabafasha. Ahantu hambere uca kw'izone rero mbere baba bafise n'amatelefone yabo, mbere baba bazi niyo baba. Hanyuma rero utoye nk'umwe mu batwara ubwo rwego rwa cane ubarongoye niwe caheza akakubwira ati nimba ari birego wandika ntuvyandike uzobizana hanyuma umunsi yo kuburana n'uyu tuzohurira hanaha. Rero jewe ntabibanza no kuri ndabona bizwi nka kurya mu masentare bigenda bavuga bati isentare y'intango yangagara yubatse ngaha canke ya Rohero. Murashobora gusasira ahantu bonyene batoye ko bashobora gusasira. Kuko nta nzu kweri turabona abafise bavuga bataniho bama basasira. Mbo hariho bahatoye nibaza ko ngira ngo quartier canke musozi wose witunganya ukwawo. Bakavuga bati aha turahabahaye inzu muzohore muyikoresha. Sino nta urusomye n'iteko nta n'uburyo ubona uti bazokubaka amazu bakoreramwo ibiro umuntu abasangamo. Baratogwa ivyo vyo nta no gushidikanya, nta kukekeranya vy'ukuri turazi ko batogwa. Mugabo umuntu aca yibaza ati ibintu bibiri baratowe, hatowe uwo mudashaka. Wumva umuntu rimwe na rimwe usanze muri abo rwego rw'abashingantahe harimwo abantu utemera, ucubona ko n'imanza utazovyemera, ukaca wibaza ikibazo ca kabiri. Barafise ikiringo cihariye, barafise manda, nkuko urumva nimba harimwo babandi utemera ucuvuga uti reka turindire niyo manda yahera nane nzoca nturunshaka uwo nifuza zo nemera ko ari umushinga ntashobora kuzontunganyiriza niwe azoca aja muri kiriya kibanza. Mbo abahuza nta kiringo kizwi bamara. Teko ribashiraho rivuga yuko mu gifaransa bavuga ngo bafise amanda à durée indéterminée. No kuvuga arakora nkuko uwundi mukozi wese akorera leta ashobora gukora. Hanyuma ntibavuga ngo ni imyaka 2, 3 canke 5. Oya arakora. Hanyuma kuvuga ati hatowe wo ntashaka naho ivyo biroroshe cane. Ivyo jeje kazo namagikoshe gutorera inyishu iyo afashe ingingo adashaka arayunguruza. Yego, hanyuma gutogwa naho murabona ni gake abantu bahuriza ku muntu umwe. Murabona ni n'amatora abera n'ayandi matora abera mu gihugu urabona umuntu naho y'umukuru w'igihugu ntatwara amajwi 100%. Yego, ariko iciza nuko adafata ingingo ya nyuma. Abo bahuza badafata ingingo ya nyuma. No kuvuga ivyo bafashe nk'intumbero canke nk'ingingo umuntu ashaka kuvyungururitsa yatabishimye. Na cane mbere ko rero cane yatabishimiye yunguruza jahe. Mbega ica kabiri naco ku mutumba hategerezwa ko hariho bangahe ku buryo uvuga uti babiri batavyemereye batatu baravyemera. Canke urabona ca giharuro gishobora gutuma kivuga giti quand même on peut pencher
canke turashobora guca twegamira ku ruhande rwa benshi kubera iyi ngingo bo mu bisanzwe nivyo haraho usanga nko muri rurya rwego dufate nk'ufise nk'urubanza ugasanga nk'uwo muburana nk'umuvyeyi wiwe ari mu bahuza aha birashoboka urumva yuko uca wumva yuko neza ibibazo bica biba amajana 2 yego bo muri ico gihe ubwa mbere nkoho ico kibazo nocishura mu buryo bubiri ubwa mbere hoho abahuza so kuvuga ntibameze kujya kwa sentare ngo bafate ingingo bo bagerageza guhuza abo bantu nkuko n'izina wumva ryabo ribivuga baragerageza guhuza abo bantu kandi abo bantu bashobora guhuza canke ntibahuze so kuvuga ngo bo baca bafata nivyo amateka arabemerera yuko iyo abantu batahuje amateka arabemerera yuko bo bafata intumbero bakavuga bati twe tubona ayo matati yotatokwa gutya na gutya ariko jewe ndibaza yuko n'igihe umwe mu babituye avuga ati n'ukuri jewe abo bantu numva ujya yotaramuka n'ujya nibaza ko uko basanzwe babikora bashobora guca bahamagara nk'uwundi wo mu yindi quartier ahagombye kuvuga turi ngaho i Bujumbura kuko urumva hariho igitigiri cabo menga n'abantu sinavyuka neza bashobora kuba ari 6 canke 7 rero nibaza ko basha barondera uwundi hamwe hagize nk'uvuga ati uyo nataramuke kubera imvo izi nizi ashaka kuba ari nk'umuntu bashwanye ashaka kuba ari nk'umuntu babona ati uyu ni inshuti y'uyu tuburana nibaza ko haraza uyundi canke naho hataje uyundi ngira ngo bona mwitiza no mu yindi quartier canke no kundi mutumba mu gihe hari ruguru ariko nibaza ko abahari bakwiye mugize muti ntibafise ikiringo nyezi naco gumaho none ntibazova bazokugwaho n'urupfu nta amategeko nta kintu ategekanya cyo kuvuga giti akoze ibi nibi tuca tumuha umuryango bo murakoze cyane itegeko ribashiraho riravuga naho mva atakiringo kiri determine rivuga riravuga ryari ashobora kuvaho bo uburyo bwa mbere busanzwe n'igihe apfuye hanyuma uburyo bundi arashobora gukora amakosa ajanye n'ico gikorwa bamuhaye ibyo bita manquement professionnel igihe akoze amakosa agaragara ico gihe arashobora gukurwa ikindi gihe ashobora yatowe n'abanyagihugu niho baca basubira gukorana ngo bamutore canke n'ubwo rwego nyene rukorana rukamukura oya umengano urwego nyene ruca rukorana rukiga amakosa uyo muntu yakoze ego hanyuma bagafata ingingo hanyuma nako ndavuga kandi ko ashobora kuvaho nk'igihe bishitse nk'umwe muri bo canke babiri bagakora ibindi vyaha agaciga urubanza apana ivyaha mugabo bito ni ivyaha byo bita mu gifaransa délit canke crime ni ivyaha bihanishwa gushika ku myaka 5 canke ni irenga 10 ico gihe rero umuntu nahataba ari kosa ry'akazi yakoze agakora ibindi vyaha hanyuma akabakondane ico gihe arashobora gusezererwa kuko birumvikana urumva itegeko rigira riti nta muntu urumva ameze nk'uko yoshishikara atunganiriza abantu ndago nk'akarorero nk'umuntu afashe nk'umuntu ku nguvu ari muri rujya rwego urumva uretse ko byo ari ugucafuza ubwo rwego nabo afasha ntibuhava ngo bamwizigire kubera ibyo vyaha yakoze mugabo si ukwagirizwa gusa n'igihe aba yaciriye urubanza kabisa rukaba ntabanduka si ukuvuga ngo wagirijwe ngo ibyaha kanaka ngo baca bamukuramwo ya agomba kuba dabore urwo rubanza rwacitse kandi rukaba ntabanduka ati navemwo yego ikibazo rero ikindi kintu umuntu aca yibaza ko bari bavuze yuko dukwiye mu matora ye babatora bavuze yuko bakwiye kubara abantu zikuri ibintungane umuntu yoca yibaza ibibazo bibiri uwo muntu mbe dusanze mu kibano adafise ico no kwita ubutore bushimwa n'abantu mugabo bakaba ari muri ubwo rwego
ntibashobora nta kuntu abari ngaho muri ico kibano bavuga bati twebwe urya muntu vraiment turabona mwo mukuru hama ikindi ko umuntu akuwe hasubirizwa gute hasubira kuba abandi matora y'abandi y'abanyagihugu bose canke abo nyene nibo basubira gukorana kugira bamutore. Bo murakoze ku kibazo nariko muravuga muti iyo umuntu yatowe mugabo akabona yuko atabutwari n'ubutore afise kugira ngo akore ico gikorwa bo icambere ho iyo amaze gutorwa akaja muri urwo rwego bamupima babiraba ariko arakora bakaraba ico nimba bavuga bati hari ikintu yakoze by'ukuri cerekana yuko uyo muntu atabutore agira bukora ico gikorwa nico baraba ntibaraba byo muri kahise bati yari umuntu yarinze atogwa nta kundi arajamwo mugabo hari ibyo akoze bitari byo ari muri ayo mabanga nibyo rero baheza bakiga nk'ubu naje ndamaze kubibona hariho umuntu nigeze kuja gufasha ndabona umuntu umwe muri abo bahuza ariko twumvitsa yaborewe yego kabisa je naramubonye nk'uyo rero urumva bagenzi be bashobora kuvuga bati karamuka yego ibi bintu n'ukuri ntibihuye n'akazi bwa mbere ko akazi ntahava gakora neza urumva kandi ntahava yiyumvira neza ngo arondere inyishu canke umuti urama muri ayo matati ari umuntu ameze gutyo kandi kenshi urabona umuntu nibaza ko umuntu arinze aza ku kazi nk'ukaborewe nibaza ko muri bamwe bita imboregwa nk'uyo rero iyo umwe yamubonye ashaka kwiyumvira ati n'igiturire yokirya ngira ngo nta urumva biba byoroshe kuvyiyumvira rero nta biragoye kumushira ku muti kumuhereza ku mutima ati uyogira ica mfashije ivyo rero urumva urwego rubijejwe guhana amateko kuraba amakosa yabo nibaza ko rushobora kuyigarukira bati uyu muntu arakwiye guhanwa gutya gukugwa ego hama uvuyemwo kubera za mpamvu mwatubwiye imwe muri izo asubirizwa gute ko tuzi ko hajaho babatoye bo abantu benshi inzego nyinshi zirimwo abantu batowe bajaho batowe iyo hagize uvamwo kubera haba hahiganywe benshi hariho abo bagumiza bavyita liste d'attente bakabagumizaho ku buryo hagize ugenda badasubira guhamagarira amatora mugabo baca bashiraho wakurikira bo umuntu yoraba neza nibaza ko nibi by'abahuza ariko biheza bikagenda yego kugira bagume bari muri bakwiye gitigiri gikwiye yego hama dukunze kubona yuko muri abo bahuza usanga hari abantu umengo barashaje umuntu akaca yibaza ati none abakiri bato bobo ntibashobora kuba bahuza bafise bakabizera ko ari abantu bijunja n'ijambo bo murakoze cyane kuri ico kibazo nibaza ko ubwira ibice 60% kwijana ari abantu bakiri bato yego bo urumva cyane twe tuzi ko cyane umuntu wijunja n'ijambo ari umuntu akuze hari umuntu akuze aba yarabonye ibintu bitari bike bamwe bita inararibonye amaze kubona ibintu byinshi afise ikintu ahanura afise ijambo ni muri iyo mpamvu rero uca usanga muri urwo rwego rugiye kujamwo abantu bakuze hama ikindi nibaza nuko urabona abo nkunze kubona n'abantu bakukurutse mu buzi aha nibaza yuko ngira ngo n'ikibazo c'umwanya rero kiba kirimwo kumva bajya baba bafise umwanya kurusha abandi basanzwe bakora ubundi buzi yego none ko bavuga bati umukozi abegwa n'impembo hama ikindi naco naho baba barakukurutse no mu bashingantahe kera twarumva bavuga bati zana inzoga z'abashingantahe sinovyita agashimwe ariko canke ati aho tuganirira burya umuntu abituye amategeko ntategekanya akantu utegerezwa kubaha kubera baba baguhaye umwanya baba baguhaye ivyo vyiyumviro vyabo kandi baba bariko barakora igikorwa c'igihugu
murakoze cyane kuva kera nkuko twatanguye tubivuga murazi ko urwego rw'abashingantahe rwamyeho kandi ruca imanza rutunganiriza abantu kuva kera rero by'ukuri byari bizwi yuko umuntu w'umushingantahe afise ubuntu ashaka gutunganiriza abantu yabikora ataca abanje gusaba ibyo byo kubaha inzoga n'ibyo barabaha inzoga mugabo sinibaza yuko n'uwari kubura izo nzoga boretse ko ntizari zigoye cyane kuronka n'ibisanzwe ufise igitoki yaragica hanyuma akakanya mugabo ntibyasigura yuko umuntu w'umushingantahe akorera ayo macupa abiri y'uko rwagwa yaba ari umuntu yaba yiteguye gukora ntata kintu yoronka nibaza rero ko ari muri iyo ntumbero wewe rw'abashingantahe rw'abahuza itegeko ribashiraho rivuga ngo mu gifaransa bavuga ngo ils ont amanda gratuit nukuvuga ko atagahembo kabo kahari mugabo rikaca rivuga riti barashobora kubaha iryo tegeko yise encouragement n'akantu k'agashiru kabute kagenwa bavuga ngo kagenwa ngo ni itegeko ntibatomoye yuko ari itegeko ry'umushikiranganje mugabo bavuga ngo par voie réglementaire no kuvuga gashobora kugenwa n'umushikiranganje gashobora kugenwa n'urwego rw'igihugu kanaka mugabo nabonye ko badatomora ngo ni n'umushikiranganje ndabikubajije kuko by'ukuri aya mazi y'ikaramu nk'uko bakunda kuyita by'ukuri n'ibintu mu manama menshi nabonye bigaruka kandi barakenera ibyo bakoresha ikaramu nk'uko narenda bivuze impapuro ico no kwita déplacement zo kwamaza ishika aho hantu n'ibindi ibyo byose mbega amategeko ni bandi bacu babitanga iryo tegeko burya riracafise utunenge tutari duke by'ukuri ni nka bimwe wamye mbaza bimwe bijanye n'ibiro byabo piga basasira hehe nakubwiye ko hari aho uzibona bitije nk'ikibanza c'umuntu inzu y'umuntu ashobora kuba ari nk'inzu iriko irubakwa bagasyejaho rero iryo tegeko ntiritomora ivyo bintu byose neza ariko kandi je nguma nibaza ntingira ngo biva kuri kuko kuva na kera ntibabubakira inzu bakoreramwo baraja hano ku gasozi ku nama bagaca izo manza bagataha ngira ngo kumbe n'ivyo baguma bakurikiza mugabo by'ukuri hariho ibyo baba bakeneye co no kwita la logistique barakeneye impapuro barakeneye pourquoi pas n'imashini zo nyene barazikeneye canke ko kwiyunguruza nibaza yuko aha rimwe babifashwamo ngira ngo na zone yego akabazo kanyuma kuko umwanya wagenewe kino kiganiro ndabona ugeze akabazo kanyuma ivyo amategeko ntivyama vyoroshe biragora mbega abo batogwa ntibasabwa ubumenyi runaka bw'amashure kugira bashobore kuzoca neza imanza amategeko y'u Burundi aguma ahinduka hari ibintu byinshi baguma bashiramo kugira amategeko amere neza bobo nta bumenyi runaka bategerezwa kuba bafise kugira bashobore guca neza imanza by'ukuri iryo tegeko nta bumenyi bwihariye rivuga kugira ngo umuntu aje muri urwo rwego na cane ko mu byo rujejwe nta bintu by'ubuhinga birebire bihanitse burya biba birimwo kuko numva n'ayo mategeko si ngombwa ngo bakurikize amategeko cane ajya asanzwe azidufate nk'amategeko ajanye bo baratanga iciyumviro uko bavyumva bakagerageza gutatura amatati ko bavyumva nk'ubu ari nk'umugore n'umugabo babituye bashaka gutandukana bijya twita divorce bashaka kubahana bati none ntimwogumana batabanje kuza gusesangura amategeko y'ibijanye na divorce la procedure ingene bigenda no kuvuga bobo nta batanga nk'impanuro rero je niyumvira ko naho boshiramwo abantu bize amashure menshi sinibaza ko ari bo bikora neza kurusha ahubwo gusa umuntu yoba umuntu w'ubuntu ubuntu muri we umuntu afise ico no kwita le sens de la justice muri we
uwo kabisa yobikora neza kuko urumva abajejwe ivyo vy'amategeko nabo baba bahari mu zindi nzego zikurikira nta ngorane yego nitwo bivuga byose ngo tubirangize amasaha yagenewe kino kiganiro mbona ageze mwakoze mubwiriro mwese mwadukurikiye nizera ko mwumvise byinshi ku bibazo musanzwe mwaratubajije kandi musanzwe mwiyumvira reka ndizera ko mwaronse byinshi kuri urwo rwego ko nubundi nibwo muzotangura guca ko imbere ko muja muri sentare mu matati yanyu ndagushimire cyane metwe nima murakoze cyane yego mubandanye rero mukurikirana ibica kuri Kazoza FM mwari kumwe na Jewe Daniel Alex mugisha turabashimiye naho hanyu